Yosefu Potifari yari yaramuhaye ububasha bwose kuganza ibyo mu nzu vyiwe vyose, atonye kandi abikora neza, afise icubahiro cose. Wamenga kugeragezwa n'umugore wiwe yari kwemera kugwa muri iyo nyosha mbi kugira ngo agumane ya posta, agumane ca kibanza, agumane na vya bintu vyose yaronka bivuye kuri Potifari. Mugabo aremera kwanka icaha, yiteguriye kubabazwa canke yiteguriye gutakaza vyose, kandi mu nyuma yavuye abitakaza no gufungwa arafungwa. Ivyo nivyo tubona no ku mwami wacu Yesu Kristo. Nawe turabona mu gice ca 4 umurongo wa 15, Abaheburayo 4:15, umuherezi mukuru dufise ashobora kubabanana natwe mu ntege nke zacu, mbere yaciye mu mageragezwa twese ducamwo, ariko we nta caha yakoze. Yesu yageragejwe uburyo bwose, ariko nta caha yakoze. Turabona ko na Yosefu yageragejwe uburyo bwose, mugabo ata caha yigeze akora. Na Yesu turabona ko yageragejwe n'icaha, mugabo ngo ntaco yigeze akora. Kandi ivyo vyabaye gutyo kugira ngo ashobore gufasha twebwe abantu bari bazingamitswe n'icaha.